Donald Trump ari mu mazi abira nyuma y'uko mu ntango za kuno kwezi kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 yari yatakanje ko abamushigikiye bahaguruka bakiyerekana mu gihe yopfungwa, ndetse yari yemeje ko n'umunsi yofungirwa ko, ariko ibi ntivyabaye. Kuri ubu sentare y'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasavye uyu yahoze ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitaba ku vyaha aregwa vyo guha umukinyi wa filime z'urukozasoni benshi bita pornography amafaranga bidaciye mu muco. None vyaje gute kugira ngo ibi bishike? Ikaze mu makuru. Kuyu wa kane igenekerezo ya 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 niho sentare ya New York yasohoye ikirego ngo iburanishe Donald Trump yahoze ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2020 ku vyaha vyo guha umuntu amafaranga nk'igifukamunwa ngo ahore inyuma y'ivyo yakoze. Uwo nawe bivugwa ko yahaye amahera umukinyi wa filime z'urukozasoni arivyo bakunze kwita pornography. Uyu yamenyekanye ku kazina ka Stormy Daniels, ku mazina yiwe y'ukuri akaba yitwa Stephanie Clifford. Ikirego caje inyuma y'uwo amatohoza yakozwe n'umunyademokrate asanzwe avuka Manhattan, Attorney Alvin Bragg, ko iki caha gishobora gutuma perezida yariko yiyamariza manda yo kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2028 yo gutwara kino gihugu ishobora kugorana kuko ashobora gupfungwa. Perezida Donald Trump rero ngo boba bagiranye ibihe vyiza na Daniel mu mwaka wa 2006 aho baryamanye. Uyu akaba yari asanzwe azwi gukina filime za pornography. Uyu mugore rero mu mwaka wa 2016 ngo yashatse gushira hanze aya mabanga yuko baryamanye na Donald Trump, ariko Donald Trump aza kumubuza, aho yamuhaye amafaranga ashika ibihumbi 130 vy'amadolari inyuma gusa yuko hari hasigaye indwi imwe ngo amatora abe. Iyo abishira hanze ibi bikaba byari gushobora gutuma Donald Trump atsindwa. Ibi byafashwe nk'igifukamunwa ari vyo sentare y'i New York imwagiriza. Ibi rero nivyo Trump yagirizwa, ndetse bikanemezwa n'uwahoze ahagarariye mu mategeko Donald Trump ariwe Michael Cohen, aho imbere yuko kino kirego gishigwa hanze yari yabanje kwagirizwa n'ino sentare y'i New York. Trump we avuga ko ibi birego ari umugambi wo kugomba kumuburabuza muri politiki ngo ntazotsinde amatora, ndetse ntazono kwiyamamaza mu matora ya 2024, ndetse akaburira Attorney Bragg yuko ari igikoresho ca Joe Biden. Ati Bragg ni igikoresho kibi ca Joe Biden, ariko akora ibikorwa vy'umwanda. Ndazi ko ibi vyose ari ibikorwa vyo gukumburabuza vyateguwe na Joe Biden. Abanyamerika bose barabibona ibikorwa abademokrate basigaye bakora n'ivyo basiga bakoze. Ibi ngo ntivyiteze gusamaza namba Donald Trump, aho abanyepolitiki bamwe bagerageje kugira ico bavuze. Muri bo hariho Mike Pence wahoze ari vice president, aho avuga yuko kino kirego gishobora kuzotuma abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaburamwo ibice. Umurepublikane we Ted Cruz w'umusenateri ubwo yavuga ati iki kirego ni kiza mu nzira yo guha ubucamanza nk'ikigwanisho, aho yagize ati is a catastrophic escalation the weaponization of the justice system. Eric Trump, umuhungu wa Perezida Donald Trump, nawe yagize ati iki kirego is a third world prosecutorial misconduct. Ati ubu n'uburyo butari bwiza ubucamanza buriko burakora mu Trump kuri ubu akurikiranwa na sentare ya New York, ariko kandi asanzwe akurikiranwa n'ayandi masentare atandukanye inyuma y'uko mu mwaka wa 2020 inyuma y'uko atsinzwe amatora habaye imyigaragambyo canke imyerekano itari isanzwe, aho hatewe inama nshinga amateka na nkenguza amateka ya kino gihugu. Ureka ndabashimire ko mwashoboye gutahura impamvu Donald Trump agiye gukurikiranwa
na sentare ya New York. Tubasabire mugire subscribe kuri channel YouTube yacu nimba mutarabikora, bibaye na ngombwa mugire na share, like na comment navyo biba